bakunzi ba televiziyo ibidukikije ikaze mutega amatwi inkuru y'uno munsi. Isuku rike rishobora kubangamira impunzi zo muri site Mubone iri muri zone Buterere. Izo mpunzi zivuga ko zidafise amazi n'utuzu twa sugumwe bikwiye, nako ngo naho ziryama ntihatunganijwe neza. Bivuga kandi ko bigiye kunyuka na cyane muri iki gihe c'imvura. Bakaba babivuze kuri wa 25 Gitugutu umwaka wa 2020. Ni inkuru ya mugenzi wacu Florence Manirakiza. Aho muri site ya Mubone ubuzima buragoye. Abahaba bavuga ko bafise ikibazo c'amazi n'utuzu twa sugumwe tudashemeye biturutse ku bwishi bwabo. Abo banyagihugu basaba leta ko yobimurira mu bindi bibanza canke bakabapangira. Bavuga ko batagira ayo bacira nayo bamira kuko iyo imvura iguye basanga indani. Ico dusaba leta urumva nta kuri twabigeza no kugira ngo idufashe kugira ngo idukure ngaha. Twifuza gusubira iyo twaje tuva barabingene bo tugira baduha uburyo guki ibintu nk'ivyo. Ndazi ko leta ari imvye yatacinaniwe kandi rashoboye. Ahubwo twosaba badufashe badutabare baducure dutahe tuve mu aka gahe. Bibutse ko haciye ikiringo c'umwaka abanyagihugu bakoranijwe muri ivyo bibanza. Murakoze mugenzi wacu Florence Manirakiza, murakoze namwe mwese mwaduteze amatwi. Ni hano inkuru y'uno munsi irangiriye, aho butaha.